Ingangane babageranyira. Pastor. Urameze neza. Ninde yakumbaye kandi kwa pastor. Umva umaze igihe uri kurangwaye. Wow! Nubwire ko ari Paty. Pastor. Bimori. Yes, ashimwe cyane. Uramwibuka Paty? Yes, ashimwe. Uramwibuka. Mahoro. Meze neza. Turashima Imana, meze neza kuri namwe. Abana ni cyiza cyane. Turanezerewe kukubona Pastor. Ya, nanjye nuko ndanezerewe cyane ko ndababonye nkabona na Anita. Ni byiza kubona Anita. Ndo wavuye mu Uganda ryari? Aheze iminsi mikeya. Okay. Bone amakuru y'Misiri. Ni sawa Pastor. Ujya nuko maze iminsi ufatiriwe. Ejo twaraje muri turakubura. Oh. Ndari nafatiriwe n'ibindi bikorwa kumbura. Twe twageze ikibazo kirija. Ashihutirwa. Umuhungu burya yari yafashwe n'intezi. Abadayimoni ni benshi muri no minsi kandi barasirikira cyane. Ariko ndazi ko Imana iri mu ijuru nayo ibireberera abantu bayo. Imana ishimwe ko bakwere tukubonye. Riba duransengera umusisi ndaganga guri kukundi kweri. Imana ishimwe ko uri muzima. Ije najye nishimwe dukwiye gutanga ku Mana. Hamabone. Ntimwashoboye kumbona bivanye n'uko atariho nari naraye. Nari naraye ku rugamba. Ku rugamba? Yeah. Pastor. Sigurara ku rugamba. Naraye ndagwana twari kumwe n'undi mukozi w'Imana twajandamu twari ko turasenga cyane. Urazi igihe mwazana Clarisse muhira hari ibyo nababwiye. Wa mudayimoni karakora cyangwa karagerageza gukora. Kiya gihe rero ico gihe nariko ndasenga twari ko turasenga Imana yampishuriye ko agiye gutanga ikimazi n'ishamba. Ariko tukimara kwashika dusanga iryo shamba rigiye gutangira mu kimazi ryahiye. Ariko n'ubundi byarangiye wa mwana w'umukobwa tumutabye iryo shamba. Naramutora. Ya, niyo mpamvu rero twaraye turasenga kugira ngo turabe ko Imana yomutabara. Ahubwo urugamba mwararunesheje. Cyane gose byaragenze neza umukobwa arakize ameze neza. Mana ishimwe. Dufashe rero kubwo mwarunesheje mutuneshereze nuru ko nezi ziramurembeje bazimukura ku gitanda mushikanje bijyari mugonga kubera atabimenyereye. Bone nibaza ko Imana nta kimwe idashoboye. Imana ishoboye byose kandi ntinaniko. Ndabona tutosengera hano mu barabara ariko aje tukatana muhira musengera muhira ndibaza ko atakibazo. Musore tugende ndagusengera ndibaza nta ngorane. Kuri nta ngorane. Kandi ndazi ko Imana izakugirira neza. Ndabashimiye cyane kandi ndashimiye n'Imana. Kandi nizeye ko Imana iri bungirire neza. Ko nari maze igihe kitari gito. Nko mw'iyi minsi ngahe yoye. Mu mutima watera nkumvutera nabi. Ababo burumva nibo babizi. Je naguma ngangaburika. Ariko ndumva Imana ko numvise ko ivyo bitangaza mwakoze. Naje nizeye ko Imana iza kuntabara. So sije nabikoze kandi se twabikoze ariko ni Imana yo nyine yerekanye ubwayo ikoresheje twebwe. Hama niba bitabakomereye byo borohera ko genda kugira ngo kumbura gusengereye umuntu. Turagenda ko byorohuye akize. Ariko sawa tugende twanda.
Yesu ashimwe. Amen. Amen. Ndashima. Kazi? Yego murakoze. Yego. Pastor kaze rero. Murakoze cyane. Yego. Amabone mbere yuko tuganira ndakubanza nyere kubwiherero guherereye. Ubwiherero. Ingo ndakwereke. Okay, byose biri. Yego murakoze. Mwihangane bababugaranira. Pastor, urameze neza? Ninde yakumbaye kandi kwa pastor. Umva, umaze igihe uri kurangwaye. Ndagusaba umvire mu butima. Jewe ndakugwana twawurihega mugenzi wawe. Tibaza yuko Clarisse umuzi. Clarisse ndamuzi. Utavuye inyuma ya Clarisse uzogira ikibazo. Okay, sindakuzi ndagusanze muri toilette kandi sanze bugaraniye. Ariko kimwe gusa sinje ndi inyuma ya Clarisse ahubwo Imana ni inyuma ya Clarisse. Byiza cyane. Nibaza ko ari ndamuhiriye. Ariko ibyo kubimenya ntacyo bimaze. Gasanga watubonye utatubonye kimwe gusa Imana iri mu ijuru. Nako gasura kawe. Inzoga kunja ndakagira nk'icapati. Ni izina rya Yesu Kristo wenda tuzopana. Zani inkota ngo n'urugamba atanira. Bone yaruka! Naje Pastor. Sivyo nagutumye nzanira Bibiliya. Bibiliya? Ngaho umuzimu. Bone. Pastor niki? Imizimu ntabwo bayigwanisha ibiti n'ibibando n'imipanga. Wewe kuri pastor je ngwanisha iki? Bone mbonye umuzimu hariya muri toilette. Umuzimu? Umuzimu. Ya. Genda pastor je genda uburagira. Aha nako ndategura. Sawa nta kibazo. Mwizina rya Yesu ntabushobozi ufise uwo muzimu ndakwirukanye mwizina ry'ububasha n'ubushobozi ndagutegetse buri bubasha bw'inkomezi mwizina ry'ububasha n'ubushobozi icyo kugira cyose Imana iri mu ijuru ifise ububasha bwo guturira ndagutegetse ndaguturiye umuntu w'Imana uguturire ugutongoye buri bubasha buri nkomezi buri mbaraga mwizina rya Yesu imihigo yawe ipfuye ewe muzimu ndagutegetse buri bubasha buri bushobozi buri mbaraga Mwizina rya Yesu hose mwizina rya Yesu hose mwizina rya Yesu amezimu ndagutegetse ububasha mwizina rya Yesu mwizina rya Yesu hose. Pastor Chagei Bone ni urugamba toroshe. oya ahubwo we n'ubwoba Pastor zanda gufatire ugende muri wese ndabona wewe ubwoba ufise Ushyirase bibiri inkota. ndagufatire Reka. genda basi muri wese je ndagucungira Pastor ni ugane ndagucungira Nimba utabyemeye umenye neza ko ngaha umuzimu. umuzimu none Pastor jewe ko nakuravye sinawubonye Bivuge ko utari kurabyemera. sinavyemeye muzimu aha mu rugo iwanje Ewe Mana yo mu ijuru ndagomba uhumura amaso ya Bone kugira ngo abone ibyo atari karabasha kuraba muri kano kanya izina rya Yesu amen. Bone urase kwemera ije nakubwiye ko ari byo. Pastor ibyo si byo na gato uru n'urugo rw'iwanje nushake kurundusha muzimu cyo Imana yanje kaguhishura.
ubu rero nawe wahishuriwe pastor aje ko ndabuba ariko ibyo bintu sindabyemeye uzi kungene umbwiye ngo nimba ntashobora kuva inyuma ya Clarisse ngo izohindukiza agatwe ngo nyamuzimu umuco ugahindura mu nk'icyapa cyenda bitahura bimwe twakubwira bya Clarisse wacubizana mu mutwe bijya anye sinizera ko ari nabyo gusa turabikeka hari kimana igomba kukwereka muri aka kanya ibyo si byo pastor je nibaza ko wamaze kuvangirwa wavangirwa okay ntiwemeze nakubaye ko ari byo na gato bivuge kumpindure kongiza ahubwo nsigira biraya biriya ntibayitanga sigwanje se nakuvuze aho nta kibazo ariko umenye ko ivyo nakubwiye ari ukuri kandi je mbonenga ari ukuri atabisazi mu mutwe wanjye ariko wase sinabyemeye sawa nta kibazo bye kandi oya nurugendo utadunyeje ko wazanye umusonga tutaranayaga ngo ugomba kudunyeza nibaza ko imana yafashije ndumva vyaheze pastor turasenga cyane nuturavangirwa merci sana uje nari mbuze umunanira mesha vraiment nubundi wenda nawe zibandanye kuzakora abantu nkawe wenyine uza ntacyo barame byuzi ndi mu bintu byinshi guma niruka none wewe gawe urwane umurondera ubuzima wiruka mu mahera menshi nayo ugomba kumera nkana gute bani bisanzwe ivyo tubireke ndazi ko utakugomba utangure kunyinjiza mu bindi bintu by'amahera yewe urazi yuko munyuranywe na pasiteri pasiteri sikiyagukunda rwose pasiteri kuza kuraba wewe avuye hakureri kubera utanga ikigira 10 ngira ngo cishi data wanje barasivye vy'ikigira 10 ahubwo je nibaza yuko pasiteri ni Messi yasaze reka ntayo kuvoma mu vyasa n'ubundi yarasara pasiteri vy'imivumo vyaraheze mon frère ntunaze mpamvu niko bavuga yuko yoba ari umusazi burya jewe twaragiye na sheri wanje Clarisse ndamwiganira ikibazo ca Clarisse uravyumva guhera uwo munsi ndabimwiganira yaciye umengo duhuye kw'imana ingeretse vya Clarisse duhuye kw'imizimu ya Clarisse uko nyene mu kanya rero avuye ngaha yashitse gusa asabye toilette ndamurangiye yinjiye gato gusa nanje ninjiye mu nzu shovye ko tutari kujana numva indura yihaye umuntu sohotse ngo zana inkota ndazana inkota uraje nanje azokuzana inkota Alegere na no office. Nazanye umupanga. Ngoya, ngo bibiliya. Bibiliya sigaye twigota gamukama. mama Zanye azagenda. Kumwizina cya Yesu arasenga. Yaro kwa Descartes bavyumvise. yego Iwana mwizina rya Yesu burya rero mvuga ati mugenzi kubera induru ngo urugamba rwakomeye bitana bwabuhiri. Ndagenda ngo ndabe sanga ariko arazunguruka ya anyumvise yaciye akanguka none nije daimoni yego ngo naribonye asenga imana ngo impumura amaso ngo mbona amadayimoni ubonye none navyo byabaye mutima iganda wose na yawo ubonye ngiye sha oya nawe ikagira ko niyo baba sara yawo sanga arivyo ariko bapeti yabo naho muvuga naho byo pastor bijya bashobora mwemera ntorayo mbameze nk'imbiye kukuntu nyene ngo ujye baramwemera kumwemera ni kimwe ariko umuntu aravangirwa yaravangiwe n'umupango Anita nkuko nabikubwiye kuva kera brema ndagukunda kandi urabizi urashaka uno munsi ndagusohokanira Ndakujyana muri yizero no munsi ko turara nzogutwara iwacu kuko umuryango wanje urifuza kukubona ndagukunda ndakunda cyane buri kubyumvira sawa muraho jewe no nibyo bya mbere ndakubonye ariko
urashaka kuva inyuma y'umuntu ndabumva inyuma ko ntumuzi ahubwo urantangara none mugabo ufise ikibazo nyabaki ko mbona menga ugomba kudutandukanya n'umukunzi wawe nta kibazo mfise uretse yuko tugomba kuza iyo mbere ndamubonye ariko numvise muzi ndababwiye wabyumvise yashaje hariya amahirwe make ntibarabaye nabi peri ko numvise yaguhamagaye mu itima bigaragara yuko akuzi ego ranzi mugenzi musaza wanjye yanaganira musaza wawe sawa gusa nubwo bagerageza kuduteranya mbabarire tuma ndaguhagaritse ngaha aye kubera nari naripfuje ukuntu twobona n'umunsi wa rimwe ndahubibura burya kubera wowe waheruka hanze rero je nari maze iminsi ndavyumva ko wavuye hanze navuye hanze ubu utagase rwose newe hariya mugira iki none oya vrema je mbona nyine uri mwiza nyine birenze oya de nisanzwe uvuga gusize yarumagaritse oya ntaje muhira turi kumwe na musaza wawe turatera inkuru ndakuraba nderaguza ndakubona nuko kubanda kubura ujya hari naho wari uri none hari hirya yejo nahize ukuntu nakubona ndabura burya rero turiko turatera inkuru twaye inkuru zarese zagize iki ebana ngize uko nkubise ijisho ku meza nagiye muri ubugari bwakushitse ku meza n'akarete yo gatetse ngo kuntu kamota gusa rero musaza wawe nararindiye nuko yombwira ngo dufungure kuri yarandahihe ariko abantu bumurantangaza wari uje kurobeza cyane oya wayi nanje kuraba wiwe nyene nako kuba baje n'ubugari basanze ntiyari bataguhaye oya nuko nabonye umutima nyeretse umenga sintumeze ukundi kuntu nawe nzi kumeze ni Imana kumeze neza nawe vyema byarantangaje sinzi nawe ko oya vyema waje kuvuga nigiye oya ndashaka twinjiye mu rukundo no kuba twinjiye mu rukundo please ndagukunda oya ndagukunda vyema kandi vyaseriye yo ntiwiba oya vyose yumvire basi n'umunota n'umwe reka nayo maze iminsi nguma ndanakuyumvira yumve ndafise uwo nkunda Soweto urampamagara wewe saze nibiki ndaguhamagara urampamagara nufise ijwi ryawe kandi wasabye kero wacanganye oya vima ndagukunda vima naka Soweto iki wewe simuhamagaye none umva nukuri ndagukunda nyine bimwe nukuri ko Imana numva no gutanoba yego vrema urashaka ngorera ubwenge je ndafise uwo nkundanye nawe ku by'ukuri ndagukunda bimwe bya mbere bibaho ndashaka kumbera umukunzi wowe nyine cyo gutumba wowe nawe ubwiye gute ndafise uwo nkundanye nawe yantanze jewe none Soweto sa cyabura kwige neza ndahamagaye none si wowe none we Soweto ntatwi wumvise Soweto impande y'umukobwa ndavuze ngo Soweto impande y'umukobwa ndareka hamagara none urakomeye neza ndumvise ijwi wewe urakomeye neza yego ndakomeye reka numvise ijwi iki numvise ndivugira ngaha nyine aha navuze ngo impande y'umukobwa ndumvise we ntajya wumva cyose tugenda wifuza ngo warasebye nukuri warayi ndakomeye iki nete katari ijwi numva nga Soweto vaho vuze ati vaho navuze ati vaho cyangwa gwa amadayimoni ndumva ijwi navuze gute vuze ati vaho nyarutsa umva n'undi munsi
Nose kumagarika urupfa nk'uko. Ubahanye. Sasa najyo Ugende wivuze ubone kudakurira. Soweto. Bone imbere yuko tuvugana natwe tuganira katubanza dusenga Imana. kaze gose pastor. Data mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye kuko wera kandi ugororotse, ndagushimiye ko abanye natwe batugeye neza, ndagushimiye ko wongeye kwemera bongera kumuza n'umuhungu wawe ubone izina ryawe nirishiko hejuru nenda ciye bugufi imbere yawe kandi tugiye kuganira kandi cikimazi maze ubushobozi bwaje kuruka hagati yacu izina ryawe rishiko hejuru mu izina rya Yesu. Bone Yego pastor. ubushize igihe nza ngaha hari bitagenze neza nakwiye ko nabonye umuzimu w'umutima. Pastor, suye kandi y'amadosiye y'imizimu. Ni ngombwa ndayasubire ko n'ubundi biguma bigaruka. Ubona aho byaguteye iwawe pastor. Ya sukuntera gusa ahubwo bishiye gukurikirana umurongo wawe. Umuryango wanje gute pastor ushatse gusobanurira siniko ndagutahura kandi. Uzi ko umuzimu nabonye muri toilette nabonye uri kumwe na mushikana. Umuzimu wabonye ujya munsi wabonye uri kumwe na mushikana. Ya Gabanya itabi imana. bone nta tabi nigezemo nta n'ikiborera nigezemo kuva mvuka. None ndakubaze mushikanje namwe ukwezi aramara avuye muri Uganda kwishuri. Ivyo urabizi wewe nyine. Wabonye bakumye n'imizimu gute? Pastor, ho uramuzi neza cyangwa wamyitiranije? Anita ndamuzi ijana ku ijana. Wowe kandi urafise imana yo kubona imizimu. Iyo Imana yanyeretse ndabona ariko itanyeretse simbona. None ubona imizimu gusa kandi mu muryango wanje wonyene. Mbona uretse ko hari ibyanyu mbona suko ntabona n'iby'abandi ndabibona ariko kuri ndiko ndakubwira ushobora gutabara muri uyu mwanya ariko hari ibintu zo gutabara. Pastor, ndakubwira ukuri ubu duhuye umunsi wanje uruhora uca wononekara wana zindi nkuru ni imizimu. Pastor, nuko ani gute bize neza uvuye he? Jewe. Ubu hariya hirya kwa mugenzi wanje. Wumvise ko akora mugenzi wiwe ko mbwira ibintu bidatahuritse. Mbona nabikubwira gute kugira ngo byemere sizi uko nabikubwira ko kuri kwanjye nabwo ngo nubukura kunaniye gutaha. Anita, wewe wari kumwe nanjye. Wari kuri kurambaza. Nuko numvise amakuru ame n'umutwe Tanzania ngo yakubonanye n'umuzimu. Ne pastor yagiye arambye ngo abibonye mu niyerekwa cyangwa wamubonye live. Ya icyambere icyiza nuko akubwiye ko yari kumwe n'umuntu. Gusa Anita icyo ashaka kumenya mwari kumwe nawe ndebo muri bande. Wari kuja kumenya ko twari kumwe. Kamana ikora umukunzi wanje. Umukunzi wawe? Ego. Ambo, c'est bon. Urashobora kumpa ifoto yiwe nkaraba. We? Bagusa icyo nirabira kubera hariho amakuru pastor yazanye shaka kuraba ko ari ibyo byakora. Icyo si kibazo reka ndayiguha. Akirara ahantu bene kumuraba. Oh, nyereka ifoto yiwe muri iyi. Shaka ifoto yiwe imwe gusa. Ni Nyanumari. Mana uramuzi? Oh yeah. Non, ce n'est pas possible. Bien sûr, ndamuzi. Ah, ni washiri wanje? Uyu ni washiri wawe. Uyu ni musaza, pastor. Ndiko ndatahura. Uyu ni musaza wa Clarisse, wa mukobwa dukundanye mwe ndi mu gutwara. Ariko ndibagize ko atacyo bitwara ko ari musaza wewe. Bone ushatse kumbwira ko uyu niko ndabona ku ifoto uyu nabonanye n'uyu ariwe musaza wa Clarisse. Uyu n'uyu nyene. Uri kuvuga ko atasho bitwaye kuko utaza kahakira. Jewe ndamukunda abana ibyo bindi navyo nivyo ni kumenya. Nabo mukunda ari okay yamba bamukunda ibyo sinkeneye kubyumva.
umuntu yahatswe gufata mushiki we ku ngufu ibyo byo kumufata mushike ku ndetse n'ibinda n'amajambo yiwanye nshamu kubuzo nkunda kubera iki ubu unye urabona yuko noba je ngo bakubuzo ukunda akora Jenny fast ibyo wakurambwira kujya mu musi ndatanguye guhumuka amazi ndatanguye kubiza Aneta icyo wari ukwiye kumenya cyo ukwiye kumenya ko ujya mukundanye atari umuntu uko bitera mu kubyina atari umuntu niko biri fast agabanya ngo rusaku rwawe mbazira ko ngeso gutaha Aneta nyabona ari kunywa nimba ari kuzakuza byo kumugira ubundi sohoka fast Jibyo yakuravuga niki Anita Jibyo rukundo bishira ku ruhande Tivano Grete Nuzu byicuze Ni musaza wawe uyu ni pasteur ibyo yavuze yarabivuze ndabihaniye mwavuga ngo masa kunde nabona neza reka ndabise sha uko ngo kumurambira mereza ni telefone yacu